INGOMAG. Tugire YBSP. Sinavyumvise tugire YBSP. Murakoze kwanza ndaryohewe kuba ndi kumwe namwe kubera nari ndayifise indoto kuva kera yuko nzoza kubaramutsa kubera naho ndabibona ku mafoto ku ma television ndiyo nkina nanje nkavuga ati umunsi nagize chance yo kugenda muri vacances nkaronka umwanya ukwiye nzorondera twicarane namwe kubera mwebwe nibwe Burundi bwejo mwebwe ni mwebwe igihugu kiriko kiritegura kandi gitegura yuko ejo muzosubirira abatwebwe muzosubirira abakuru b'ibihugu muzosubirira abakinyi bose muzi b'intamba nico gituma rero ntabibagiye nayifuje kuza kubatemberera none mwaryoye ko naje kubatemberera mwaryoye kweli nanje naryoye kubana kumwe namwe nagomba kwanza nshimire umukuru wanyu kubera mumukomera amashini ivyarayakwiye nagomera mshimire kubera numurundi nkanje w'umujene mugabo nabo bifadikanije bafise umutima kabisa wo gufata mu mugongo kubera ntaho turishikana kure mugabo ubonye umuntu afise umutima wo gukwega mu mutoyi wiwe ari nyuma imehezagiri dasanzwe nanje navuze nti sinosigara inyuma duke mfise inze tudusangire nahatari twinshi mugabo ndadukuye ku mutima kandi suno munsi gusa je nifuza ahubwo yuko nzokwama ndabikora aruko nje muri vacances byinshi biruta nibi hama ndibaza abantu baraza gutangara bakavuga ati kubera iki none abandi bahora babigirira ha nawe wifuje kubigirira hano jewe nifuje kubigirira hano kubera je nibaza yuko abana bo mwibarabara ari benshi kandi batoguma ari bajya nyene gusa ahubwo twoza turabigira nkuko aba batipe babigize tugaca muri bose kubera abari mwibarabara hari abari mu Buterere hari abari mu Kamenge hari abari mu Kanyosha kandi bose n'abana b'igihugu rero je narifuje yuko noza ngaha muhira aho babaye kugira tuhabone kwanza atari naje ndahabona na ama televiziyo yose mubona ahabone hano hari abantu bariko bariko baraturaba bazoronka umutima nko nanje naronse bakandusha n'inguvu bagashobora no kubakira ahantu haruta ngaho rurwaruka sinagomba kubarandishiriza amajambo nagomba gusa nshime abajournaliste bose mwashitse hano Imana ibahezagire cyane kubera ntavyo nari gushobora kwishikana je nyene kubishikako ico nifuza mugabo mwebwe namwe murashobora gufata ino nkuru mukayishikana kure hashobora je nashobora gushika kandi aho kure hashika hari umuntu ashobora kubona ibi bintu biriko birabona munsi yahora atinya ngo ni ibintu vya grave je no babwira yuko umuntu afite umutima wo gutanga si ibintu vya grave kubera n'amafaranga aruta yandi bantu barayonona mugabo uje ukasangira n'abano bana bakabona yuko nabo atari bonyene nimihezagiro iva ku Mana nimihezagiro umuntu wese akenera mu buzima rero nagomba meraheze mvuga nuko turi kumwe muze kunezerwa nimuze gutinya ivyo mushaka muze kuvuga barabaza kubazanira nico gituma naze kubaramutsa nimba mushaka iki muvuge ndagishobora barabazanira dusangire kugira nze kuva ngaha nanje munsabira imihezagiro ku Mana sivyo none ama nsubiyeyo nkina nanje nkazoronka byinshi biruta ivyo nazanye no munsi nzobibazanira kandi ndabibemereye muga rero nagiyomba ngende ndabahaye impanuro imwe canke zibiri canke zitatu muriko muranyumva mbwira mwebwe reka ngoma ndabahanure ibi inye bikurikira muriga ku ishuri muze mukunde ishuri cyane mwumvise muze mukunde iki kubera mukunze ishuri mukiga niyo shuri zobavana aho muri uno munsi nimwe muzoba bakinyi b'intamba nimwe muzoba abajournaliste bakuze mubona hano hazovamo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nta kidashoboka ikindi no bahanura no kugira indero ni sawa indero ni mu bintu byose ukora indero si muhira gusa urumva ugatangura kugira indero ukingana uko wiyumvira ushaka gushika ejo turi kumwe agagwaruka ivyo mubikurikije muzoshika kure hashoboka kubera namwe murabana nk'abandi kandi murabona yuko tubakunda murabibona
okay rero Imana ibahezagire turi kumwe turaza kubandana tunezererwa hamwe ndabasubiriyemo ntimwitinye muze kuvuga ikintu mukeneye ndagifise ndaza kukibaha. Mbere yo kurangiza nagomba kubaza akabazo kamwe mbega niki kintu ugiye gukora niki kintu ugiye gukora n'abandi bakinyi musanzwe mukinana mu ma equipe atandukanye kugira kino gikorwa kizobandanye nk'umukinyi wakiniye igihugu intamba mu rugamba. Je kwanza cyambere noshima nuko ibintu bibaye kubera nari mfise imyaka myinshi nipfuza yuko ibintu no bikora mugabo nkatinya uko ndabitangura mugabo harageze igihe mvuga yuko harageze ko biba kubera ngumye ntinya no hava nsanga bitabaye. Ama uvuze ku bakinyi je nibaza yuko burya ico nipfuza jewe ngomba guhindura image mu twiyumvira ko twebwe abakinyi b'u Burundi kubera hari abantu biyumvira yuko abakinyi b'u Burundi bigungirako canke abakinyi b'u Burundi batiyumvira abana nk'aba batiyumvira gukora amabona action yavuye mugabo baravyiyumvira mu gushanga batinya. Rero je no kwiyumvira yuko iyo ari intango naberetse yuko ibintu byose bishoboka hama ico nabemereye nanje abo tuvugana abo tuganira babagenzi banje tuzovugana tuje hamwe dukore n'ikintu kinini kirutiki kandi tuzokora ngaha gusa dushobora gukora no mu zintara zose je nzogerageza nze nakorana n'abatipe dushike kure yashoboka kubera turi hamwe twese birashoboka. Hypothèse gufasha gute kubandanya imigambi yawe? Hypothèse ni jewe nyene urumva nije ngiye gufasha nyene kubandanya imigambi yanje. Arakaza makartiri muri plane zawe urifuza kugira ikigo cy'imfuvyi? Bivana n'uburyo Imana izoba yampezagije mugabo aho ndagera no musikigo bado mfise ngira uburyo bwo kuzanya kubasanga aho baba n'umutima wanje mugabo nta umenye imigambi Imana yamuteguriye je Imana irashobora kumpezagira biruta nkabagirira n'ikigo why not. Je nitwa Mugisha Arthur nkabanserukira ishamwe YBSP imbere y'amategeko hama twatewe iteke no munsi ko mubibona n'umukinyi rurangiranwa yitwa Arthur ARAKAZA nkuko bikunda gushika rimwe na rimwe abakinyi b'intamba bakatwiyuka murabizi ko hari habaye Aid for Kids uheruka nta n'indwi irahera umukinyi yitwa Nyange Yusuf yari yabaye parent wa evenement aho twashoboye kuha akanyamuneza abana bashika 500. Rero no munsi na Arthur abikoze kandi wewe yaje muhira aho baba nibaza ko ari umuntu agize ubwa mbere yabikoze ko benshi bamabaza mu ma evenement manini ya association muno musere twatewe iteka abana bararyohewe bamubonye kandi mukanya tuje tusangira kandi bafungure n'ibintu baryoherwa cyane gose. Rero iyo abana baryohewe natwe tuba turyohewe iyo bamerewe neza bakaronka cyo bafungura mu gasha mu nda abari ikintu kidasanzwe cyane kwishamo YBSP. Rero mboneyeho akajya ko gushimira bimwe bivuye ku mutima umukinyi Arthur kuri twiyumviriye nukuri twabiteguye iminsi myinshi arabizi ni ibintu twateguye by'ihutihuti mugabo vyagenze neza cyane gose abana barahimbawe natwe turahimbawe. Rero Imana imuhezagire imwongereza aho yakuye nabo bari kumwe bose Imana ibahezagire maze basho kuronka byinshi kumbure bazoze barabyuka abana. Rero mu kurangiza abana mubona nabana bashikaje na 200 mugoro munsi kubera twifuje kuzana bake ahanye abana 10 babanga ahanye n'abana 70 bahora bari mu mbwa bari mu ishuri ubunye kandi baba n'abambere mu ishuri uko atera imbere intambwe. Rero haro campagne twise sorora ikaye kurondera amakaye abo bana. Iyo campagne iratanguye mu ndwi iza ikazohera mu 8 mbonye akajya ko kuhimiriza abantu bose bafise ubwo buryo amakaye canke ishakoshe canke ikicaca cyose umuntu ashaka gutera kugira ngo gwaruka ruje kwishura nkuko nda kubivuga ishamwe YBSP ntirashobora kuronka umuntu ashaka kuyifasha bimwe by'umwihariko byo bita amafond canke amafinancement abandanya dukora ku fundraising ku makotisation ishamwe rikabandanya amakotisation ava hariya umwe gatanga 10 undi agatanga 100 tugashira hamwe nkuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu akunda kubivuga turi kumwe twese hamwe birashoboka. Rero mva rero turagerageza tugashira mu buryo buto ibintu abana bakiga bagatera imbere natwe tukatushobora gushika kuri impact canke kukintu twifuza gushika ko muri kazoza tonye umwana wayi wa mbere abari akanyamuneza. Rero nifuza rero kurangiza ntera akama abantu bose bashobora kuvuga ati twe amakaye turafise canke ishakoshi canke mayeboyebo mu kwicenda abana bazosubire ku ishuri bameze neza atakibazo na kimwe cy'amakaye canke cy'uburyo bwo kwishuri bazogira.
rero ndabashimiye cyane gose ibinyamakuru biri ngahanye byose byaje ngahanye nukuri ndibazwa twari bwa mbere musho gushika muhira aho abana ba association baba rero n'abandi bose babibonereho maze Imana bahezagire mwakoze cyane Imana INGOMAG